Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Baje kuramutsa mwebwe mwese mwahise mukurikira ihadiyo yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu, kaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 Mukakaro umwaka wa 2026, ayo nayo akaba agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Mu gisagara ca Bujumbura hazirutse uruhigi ku bagabo n'imisore mu bafatwa n'imbonerakure ziri kumwe n'igipolisi. Muri urwo ruhigi nta byinshi babazwa uretse kurizwa imodoka. Mu makuru twabiteguye, kuva kuri uyu wa kabiri niho hazotangura gukorwa ibibazo vya leta biha uburenganzira abanyeshure baheje amashure yisumbuye kuja muri kaminuza. Mu ntara ya Butanyerera ku mashure atandukanye nta mwimbu munini biteze kuko ahenshi atabigisha bakuye bafise, ahandi naho bakaba batashoboye guheza ivyigwa. Mu bijanye n'inkino naho turababwira ku bijanye n'igikombe ca playoff muri handball, aho umugwi Intwari ari wo warayo gitahukanye. Nayo muri beach volleyball abazoserukira Uburundi mu nkino za World Beach Pro Tour rizobera i Bujumbura bakaba bamaze kumenyekana. Ayandi ni mukayesase ndabaramutse nungenda bayenikaze mwidonito. None ko mu ndabe garaje umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tujyana ibiganiro. Nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje. Numva ntibaramutora n'ubu nico itubaguma bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha. Nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta. None leta barayibuze nico itubaguma bayisaba. Ngo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. Ahawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko benga hari hirobire igitoro ngo neva ngo turashonje ngo kurya byazimvye, aho kuja kurima ngo bibareke ari byinshi ngo neva duhe ibyo kurya byazimvye. Iyi myaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. None wewe waremewe iki? Uwo twereka wewe kumyara kufise icyo ase kwindura kuri iyi isi egejo tuzopfa. None barakizokubaza ati wewe none kwisi vuga kantu kamwe konyene wahinduye akakabu senzovuga nti jeje nari ntabyo nari gushobora kurya n'ubu ndabisize basigaye bariri jereka gwasabo igeze no basigaye bariri. Ndasubiye kubaramutsa. Reka aya makuru tuyahere muyavugwa mu bijanye n'ubutunzi. Igisata cy'abashirahamwe yo guhiganirwa amafaranga mu Burundi cubakiwe ku busuma no kunyuza amatungo y'igihugu. Umunyamabanga wa Sendede FDD Reveriye Ndikuriyo afisemo ishirahamwe ridakurikiranwa nk'ayandi mashirahamwe. Rimwe mashirahamwe ajeje guharura amafaranga yinjira muri cyo gisata Ensoft yarafuswe mu Faransa kubera amanyanga imbere yuko gimukira mu Burundi. Ubu hagati ya Rona na 1xbet hari kunyurana ku busuma bw'imiliyaridi 4 bwabaye. Ivyo byose bikabera kure y'abajejwe igiga ca leta. Abatohoza akabakozwe na bagenzi bacu Bob Rugurika na Walter Kwizera. Amaze kwifatira neza mu minwe igisata cy'amashira hamwe higanisha imigisha, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yavuye ashiraho n'uburyo bumwemerera gukumakuma amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi buri kwezi biciye muri ayo mashira hamwe higanisha imigisha. Kuba amatohoza yacu ivyo Reverien Ndikuriyo yabishitseko akoresheje igenzurwa ry'ubuhinga buhanitse mu bijanye n'ubutunzi, ariko na cane bikozwe n'abantu biwe ba hafi. Ubwa mbere Reverien Ndikuriyo yagenye uwitwa Fabrice Niragira asanzwe ari umuvugizi wiwe muri
muri Pax Foundation uyo yamugenye kurongora Lona ishirahamwe ry'igihugu. Inyuma y'uwo yashizeho uwundi w'umwizigirwa wiwe nyene ariwe Chris Nzobarinda amugenda kuba nk'urufunguzo rw'uwo mugambi w'ivyo byose yateguye. Uyu nawe ico yakoze yashize hamwe ishirahamwe Nsoft ry'Abafaransa na BN Partners asanzwe ari nawe ariramutswa. Ariko rero amakuru yo kwizera avipare mu gihugu c'Ubufaransa amenyesha ko ishirahamwe Nsoft ritakibaho muri ico gihugu kuko ryafuswe kuva mu mwaka wa 2018 n'igisata c'ubudandaji c'Ubufaransa, aho mbere iryo shirahamwe ryahavuye ryimukira Hong Kong mu gihugu c'Ubushinwa imbere yuko riza gushinga imizi mu Burundi inyuma y'umwaka wa 2023. Iruhande yako kahise kabishe k'iryo shirahamwe, uyu munsi iryo shirahamwe ribifashijwemo na Fabrice Niragira niryo rikurikirana rikanagenzura ico gisata c'amashirahamwe ahiganisha imigisha mu Burundi. Amashirahamwe yinjiza amafaranga arenga miliyaridi 5 z'amafaranga y'amarundi, havuyemo ishirahamwe rimwe rudende ariryo Lydia Lidike ryegukira Reverien kuri yo ritigera rikorwa ko n'ivyo vyega ayo yandi mashirahamwe. Hambavu yuko kwibubasha mu manyanga, amwe mu yandi mashirahamwe atishimiye na gato ivyo biriko biraba, yavuye abona ko ari nko gutozwa ikori kabiri kandi biteye kubiri n'amategeko. Ayo nayo yaciye agerageza guca kubiri n'ivyo biriko birakorwa. Aha twavuga nk'ishirahamwe 1xbet. Kubwo amasoko yacu mu bushikiranganje bw'ubudandaji, iryo shirahamwe ryavuye rishiraho ubuhinga bwitwa Mob Cash burifasha kunyegeza amafaranga abakiriya baryo babitsa nayo babikuza. Ivyo rero bikaba vyavuye biteza uruhagarara rukomeye mu ishirahamwe ry'igihugu Lona, cyo kimwe no muri kakagwi kabegereye Reverien kuri yo. Mu ikete ryo kwa 17 ruheshi umwaka wa 2026, Lona ryagirije ishirahamwe 1xbet guhiganwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko hamwe n'ayandi makosa. Mbere Lona rigirwa ko risaba 1xbet kuri amafaranga angana n'imiliyaridi 4 n'imiliyoni 141 z'amafaranga y'amarundi. Amafaranga ariko 1xbet yavuye yanka gutanga, aho yo yavuze ko vyo hava bikwegera gutanga ihadabu yuko yakoze magenda 100% ibishobora kwitwara imiliyaridi 400 z'amafaranga y'amarundi. Ikibabaje kurusha muri ibi vyose nkuko amasoko yacu mu bushikiranganje bw'ubudandaji abandanya bimenyesha, n'ingene izi ntambara zose zayo mashirahamwe ahiganisha imigisha nuko kunyinyurana kuri hagati yayo ziriko zibera hirya kure cyane y'urwego rusanzwe rugenzura amakori mu gihugu aribwo bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Kovuga kandi intege nke no kutagira ububasha biri muri ubwo bushikiranganje canke nabwo bubifisemo uruhara bimwe vyeruye. Ikibazo n'ubu kiguma kigaruka muri ubwo bunyonyezi no gusahura amahera bimwe bikomeye bikorerwa mu nzego zo hejuru za leta. Barakoze Bob Rugurika na Walter Kwizera. Nenabwiye mu ntango zano makuru hazindutse uruhigi ku bantu b'abagabo n'imisore hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho bafatwa n'imbonerakure ziri kumwe n'igipolisi bakajanwa aho bita kuri EPSR. Mu gufata abanyagihugu nta vyinshi babazwa uretse kurizwa imodoka bagatwagwa, uretse kubabaza ivyangombwa vyabo rigizwe na karangamuntu. Bamwe mu bafashwe barekuwe bavuga ko batigeze babwirwa imvo z'ubwo ruhigi. Idonido na Remi Derakuru. Bimwe mu bibanza abo bantu bagiye bafatirwamwo mu gisagara ca Bujumbura ni nk'aho bita kioske, ahari ibiro vya Interbank, ahari inyubako bita Ndamama House n'ahandi hatandukanye hakunze guhurira abantu benshi. Nk'uko bamwe mu bari bafashwe bavyiganiye Radio RPA, ico gikorwa co kubafata cari kiyobowe n'imbonerakure ziri kumwe n'igipolisi. Ayo makuru nyene abandanya yemeza ko mu kubafata tamvo n'imwe bababwira babahoye, uretse kuburiza imodoka ikabajana hitwa muri TTR. Umwe mu bari bafashwe amenyesha ko bashikanywe aho muri TTR baca babarobanura bivanye n'indangamuntu bafise. Sinzi cyo bari koraraba kenshi ikintu numvise by'umupolisi avuze ngo abantu bafite umukanga munini mukaza bacu kwabo sinzi cyari cyo nagiye ndabereka karangamuntu ndaberekana budget n'uko ayigenda. Sinzi bituma baguma bazana abantu benshi n'abakunjayi bose bahunze banyitse hanze n'abakunjayi bose amurikiri nawe usigaye. Muri urwo ruhigi abagabo n'abasore nibo bonyine bariko barafatwa cane. Amasoko yacu mu gisagara ca Bujumbura abandanya amenyesha ko kugira barekugwe byataba gutanga amafaranga 10,000. Abafata abahungu n'abagabo n'abagore bafata n'abakobwa bakatabu amantegere bakabandika bakabaza amayidantite baretse amayidantite bakajya babaza amayidantite bakaduka none nagerageje kurindira gato ndaturagura bati mutari basanga umuntu bamukadini
twendera umuntu agwa imeri kuko cyane cyane muri gusigarana mu nasi ko Mukakaro bamwe muri komine Mukakaro yashaka kubigumana ibyo byashaje. Kugeza ubu abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ntibaramenya neza vy'ukuri ico ruhigi rwavuyeko n'ico igipolisi n'imbonerakure bari bagamije. Bamenyesha ariko kandi ko ico gikorwa cateye uruhagarara mu gisagara aho abatari bake mu bagabo n'abasore tinya no kuja habona banka ko bafatwa batazi ico bahogwa. Arakoze Remy Nderakura. Uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu babiri bishwe mu ntara zibiri zigize igihugu muri indwi twaraye dusozereye. Uwa mbere yitwa Vena Munyene yishwe akubiswe bikomeye n'abanyagihugu yagizwa kwiba impene ku mutumba Nyamagandika muri komine n'intara ya Gitega ku munsi wa kabiri uheze. Vena Munyene yapfuye ashikanywe muri komisariya y'igipolisi Igitega. Abantu babiri barimo bamukubise barafashwe n'igipolisi. Uwa kabiri yishwe no mu ntara ya Bujumbura yitwa Sylvane Ndayarinze w'imyaka irenga 70. Ikiziga cyatewe mu murima w'umuceri ku mutumba Mwanda muri komine Bubanza ku munsi wa mbere uheze. Amakuru avuye Bubanza avuga ko uwo mutamakazi yishwe bunyamaswa. Umuzukuru wiwe yikekwa ko ubwo bwicanyi yarafashwe n'igipolisi. Amatati y'amatongo yoba ari ntandaro y'ubwo ubwicanyi. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye muyavugwa mu mpunzi. Uburundi bwakiriye impunzi zirenga 100 z'abanyekongo zahunze intambara zibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Imibereho yazo ikaba idashemeye na gato. Ikigo ca Nyabitare conyene cakiriye abantu 27,275 batahukanywe kubera ingingo yafashwe yo gufunga ikambi ya Nduta. Impunzi z'abarundi ziko zitahukanwa ku nguvu. Igihugu c'Ubusuwisi naco catahukanye ku nguvu abantu 11. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuwa mbere Nyakanga umwaka wa 2026 n'ishyirahamwe rihanira agati y'akazina muntu mu Burundi Ligue Iteka. Idonido na Dani Claire iratwumva. Mu cegeranyo cyo kuva mu kwezi kwa Ruheshi 2025 gushika Ruheshi 2026 rigiteka ivuga ko Uburundi bwakiriye impunzi zirenga 100,000 zihunga intambara muri Kongo. Muri zo 66,137 ziherereye i Busuma muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza. Nk'uko abarongoye HCR babivuga, izo mpunzi zibayeho nabi cyane zikaba zikeneye kwitabwa byihutirwa. Inyuma y'imyerekano itandukanye yateguwe n'impunzi zisaba uburenganzira bwo gutabuka ku bushake, leta y'u Burundi ifatikanije na HCR yemeye kugira icyo ikoze ku mpera za Ndamukiza 2026. Vyatumye abantu 4,463 batahuka. Impunzi zo muri Busuma zirakeneye ifungurwa, amazi meza n'ubuvuzi kuko hibonekeje impfu nyinshi zibabaje. Icegeranyo cari giteka kiragaruka no ku mpunzi z'abarundi zihunguka ziva muri Tanzania. Hagati ya Nzero na Ntwarante 2026 Nyabitare yonyene yakiriye abantu 27,275 batahutse. Igitigiri catumwe n'iyugagwa gikambi y'impunzi ya Nduta. Amategeko nkayo yo gutahukana ku nguvu impunzi ubu aribonekeza mu ikambi ya Nyarugusu aho impunzi z'abarundi zibarizwa, hakiyongera ko n'ibikorwa bibi basanzwe bakorerwa muri Tanzania. Iyo raporo ivuga kandi ko abasaba ubuhungiro birukanywe mu Burayi no muri Aziya. Iterabwoba ryo kwirukanwa ryari rimaze igihe kinini ritegurwa, kandi kuwa 21 Ndamukiza 2026 Ubuswisi bwatahukanye abantu 11, ndetse bivugwa ko hari n'abandi bari mu kwirukanwa mu Buswisi no mu bindi bihugu by'i Burayi nk'Ububirigi. Abasaba ubuhungiro bakaba basaba amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kubatabariza. Arakoze Dani Claire iratwumva.
Kutaronsa ifashanyo imiryango yahungutse bigira ko ingaruka nyinshi harimwo kugwara hamwe no guhahamuka. Vyashikirijwe n'ikigega c'urongoye ishirahamwe rihanira hagati y'akazina muntu iteka. Inyuma yaho hari imiryango ishika kw'102 iri muri komine Nyanza yahungutse ikaba itararonswa ifashanyo ngo nuko itari ku ntonde z'abahungutse. Emmanuel Nibizi ahamagarira ababijejwe gutanga ifashanyo vyihuse kuri abo bantu. Kurikire Emmanuel Nibizi nicegera c'urongoye umuhari iteka. Iminsi 10 irarangiye imiryango 102 y'abahungutse bavuye mu nkambi Nyarugusu bashikiye hitwa ku Mucanga muri komine Nyanzarake intara ya Burunga, kandi gushika uyu munsi nta mfashanyo bararonka. Abajeje intwaro baranse kubafasha nk'uko bigenda ku bandi bahungutse, bakavuga ko ari kubera batari ku rutonde z'abahungutse, ariko iyo miryango iremeza ko bahungutse bakurikije ibisabwa. Ivyo bintu birafise ingaruka kuri iyo miryango, nk'akarorero kwicwa n'inyota n'inzara, indwara hamwe nihahamuka ku bantu bari basanzwe bari mu buzima bwo gufashwa. Iryo bura ry'imfashanyo kugira babaho bashikiye bituma baja mu bukene, abana baheba amashure, haba injyane hagati y'ababakiriye nabo hamwe no gusubira guhunga. Ukwanka kubakira bihonyanga uburenganzira bwo gutahuka mu gihugu cabibarutse, bigahonyanga kandi uburenganzira bwo kutirukanwa mu gihugu caguhaye indaro, kandi bitesha icizere umugambi wo guhungura impunzi. Ikiyongeye ko ivyo bishobora guhagarika imfashanyo nk'akarorero isanzwe ifasha mu migambi i Burundi. Mu muhari agateka muntu y'igiteka turateye akamo kihuta abategetsi baca cane Buramatari, Musanteri, shirahamwe haseri rabimpunzi na Croix Rouge gushira badatevya abo bantu imiryango 102 ku ntonde z'abahungutse, babaha imfashanyo yihuta, kuko imfashanyo ku bahungutse ntahuriye n'ikibazo c'intonde. Tubananirize ano makuru muyavugwa mu gisata acindero, naho abavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye ry'Igitega École Internationale de Gitega bari mu gahinda ntangere inyuma yaho umushikiranganje w'indero afatiye ingingo yo kuryugara kuva mu mwaka w'ishure uza w'2026 ushira wa 2027. Abarongoye iryo shure bagasaba kurenganurwa kuko uretse ko iyo ngingo bayifata nk'agahotoro ngo n'ubushikiranganje bw'indero bakoreye ku makuru atariyo. Reka ino nkuru tuibaze Innocent Valente singira nkabo. Vyose byatanguye muri Kigarama 2025 aho ubuserukizi bw'ishure EIG bwandikira umushikiranganje Habyarimana François bumusaba uruhusha rwo gutanguza igisata cy'ibiharuro kuri iryo shure mathématiques et statistiques mu gifaransa. Aho kubishura ngo bamenye uko bisuganya, umushikiranganje yarungitse nyabuna indereti ziwe ngo zije gusuzuma uko iryo shure rikora naho rikorera. Izo nazo nk'uko bivugwa na bamwe mu bagize komite shingwashure zasa nkaho zidafite umwanya ukwiye wo kwicarana n'abo vyega bose kugira zizotange amakuru yizewe. Inyuma y'amezi 4 batanze ico gisabo, nta nyishu abarongoye iryo shure EIG bigeze bahabwa. Bakaba bagiye kugwa mu gahundwe kuwa 16 ndamukiza uyu mwaka w'2026 babonye intumbero ivyo basavye yahawe. Kukaba nkako umutwe w'iryo kete ryanditswe n'umushikiranganje François Habyarimana jejwe indero, handitse ngo ndugure twamugina ivyo mwasavye bijanye no guhabwa uburenganzira bwo gutanguza igisata cy'ibiharuro ndugaye twamugina. Umushikiranganje akaba yanagiriye ko nk'umuji w'Igisahira amenyesha abaserukira iryo shure ko kubaha ubwo ruhusha ari ikintu kidashoboka kandi ko bagiye kubugarira burundu. Mu byo yatanze hakaba harimwo ko bimwe mu bisata vyaho bikora hadakurikijwe amategeko hamwe nuko bakorera mu kibanza ca leta. Ivyo banyene ishure cyo kimwe n'abagize komite shingwashure bamirira kure. Tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma.
arakoze Innocent Valence singira nkabo. Tukiri muco gisata nyene c'indero mu ntara ya Butanyerera ku mashure atandukanye nta mwimbu munini biteze ku banyeshure bahejeje amashure yisumbuye bazokora ibibazo vya leta bibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Ivyo bitumwa nuko ahenshi atabigisha bakwiye bafise, ahandi naho bakavuga ko batashoboye guheza ivyigwa vyategekanijwe. Ivyo bibazo bisozera amashure yisumbuye bizotangura gukorwa kuri uyu wa kabiri muri iyo ntara. Abashika ku 2,250 akaba aribo bazobikora. Elvis niyo mwungere. Aho muri iyo ntara ya Butanyerera kw'ishure rikuru rya Buye muri komine Ngozi bahejije umwaka w'ishure 2025 ushira 2026 bakenya bigisha indwi b'ivyigwa bikomeye mbere bikorwa ko mu bibazo vya leta, aho mu vyigwa bitari bike bakaba barikotse kubakutsa kizi muri komine Tangara kuri Ekofo Nyagatovu nahone nta bigisha umwaka urinze uhera atabigisha bakwiye bafise. Umuyobozi w'iryo shure afatikanije na musitani wa komine Tangara bararondeye abigisha b'abakorera bushake canke abakutsa kivi, ariko ivyigwa byose ntivyatanzwe nk'uko amasoko yacu abimenyesha. Izindi ngorane zasubije inyuma igisata c'indero muri iyo ntara ya Butanyerera n'ubukene bw'ibitabo n'intebe mu mashure. Abarezi bakaba bemeza ko umwimbu mu kibazo ca leta utazonezereza benshi, mu gihe kuri wa kabiri ariho ibibazo vya leta biha abo banyeshuri barangije amashure yisumbuye kuja muri kaminuza bizotangura muri iyo ntara ya Butanyerera. Ivyo bibazo bizokorerwa muri komine Ngozi, hazokora abanyeshure 2,500 bazohurira ku mashure ya Don Bosco hamwe na Lycée Busiga kuko bimenyeshwa n'abegereye abajejwe indero muri komine Ngozi. Abanyeshure bose bakaba bagiyeyo bitwaje ivyo kuryamako n'ibindi bikoresho bazokenera mu misi bazomara muri ivyo bibanza. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA Ikena ry'igitoro ribandanya kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura rirateye umutima uhagaze abanyagihugu bato bato harimo na cyane abafise imodoka zo kunguruza abantu. Ikibabaza abo banyagihugu nuko na station igize amahirwe ikakironka baca gitanga kukimenyane harimo n'amanyanga menshi. Bakaza miburu Bamwe mu bunguruza abantu na bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA bavuga ko ikibazo c'igitoro ko cabaye akananira bahinga mu gisagara ca Bujumbura. Uyu ari mu bunguruza abantu ati duguruye twamugina basigaye baduha iritiro 200 gusa buri ndwi, ndugaye twamugina. Ngaho rero abakora ku mastaso baca babaha amaritiro adakwiye neza. baduha veri umuntu rimwe anywa rimwe mu ndwi litiro 200, litiro 200 naho amasitasiyo agaca yikikamukiriza agaca twiba n'imiburiburi muri veri tugasanga uronse 15 litiro 16 litiro. Vuga ni ikibazo mu kindi. Uyu avuga ko amasitasiyo menshi kwaha igitoro gusa abari ku rutonde ruba ruvuye mu ishirahamwe zishinzwe itangwa ry'igitoro. Uyu yunguruza abantu akavuga ko batazi urwo rutonde iyo ruba rwakorewe. Vuga yuko amasitasiyo menshi umuragira ama VIP wumva ngo ni z'amabon mugasa amabon amarita ava muri Sokebu nta umenye iyo umuntu aca kugira ngo aronke ico gitoro. Donc mu ijambo rimwe abantu borohewe n'abantu baronke igitoro baciye kuri Sokebu. Nta n'umwe azi mbega baca hehe mbega ivyo bikuba gute. Vuga yuko ni ibintu biteye ubwoba cane mu gihe hasigaye amasitasiyo atari amabon usanga ari make cane gaca bituma haba ukubura igitoro. Abanyagihugu bavuga ko ubu kwiyunguruza ko ari ikibazo kuko usanga ku bituro vy'amamodoka yunguruza abantu hari mirongo miremire. Kuri magendo naho ibido ya litiro 200 igeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400 by'amarundi. Abo banyagihugu bakaba bata umwikomo kuri leta ngo kuko taco iri kirafasha kugira ikena ry'igitoro ritoregwe umuti. Akoze na Bataza Miburo.
mu gusozera ano makuru twateguriye reka rutandukire mu gisata kijanye n'inkino umugwi w'intwari niwo waraye utahukanye igikombe ca playoff muri handball ihiganwa ryageze ku rukino rugira gatanu muri beach volleyball naho abazoserukira Uburundi mu nkino za World Beach Pro Tour nizobera i Bujumbura muri kuno kwezi barayamenyekanye mu bahungu no mu bakobwa ino nkuru twateguriwe na Desire Atungimana. Inkino zo kurondera abakinyi b'abarundi bazitabira ihiganwa mpuzamakungu rya volleyball bakinira ku musenyi bita World Beach Pro Tour ryaraye rirangiye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Nihiganwa bakina ari babiri kandi umwe muri bo agize ikibazo urukino rurahagarara bakaba batsinzwe gusubirira abandi ntivyemewe. Mu bahungu igikombe cyatahukanywe na Chris Ornel ari kumwe na Bertrand batsinze Dan na Jordi amaseta 2-1. Chris Ornel na Bertrand batsinze seti ya mbere ku manota 21-18 batsindwa iya kabiri ku manota 21-19 ariko seti ya nyuma bakinira ku manota 15 baca barayitsinda ku manota 15-10. Ikibanza ca gatatu cyatahukanywe na Engambe afatikanije na Diamel batsinze Carmel na Florian ku maseti 2-0. Iseti ya mbere bayitsinda ku manota 21-16 iya kabiri nayo ku manota 21-12. Mu bagore naho igikombe cyatwawe na Pamela afatikanije na Emanuela batsinze Deli afatikanije na Nadia ku maseti 2-0. Iseti ya mbere bayitsinze ku manota 21-17 na iya kabiri bayitsinda ku manota 21-12. Ikibanza ca gatatu catsindiwe na Gabriela ari kumwe na Melanie batsinze Jeanette na Emeline amaseti 2-0 21-0 kubera batashoboye kurangiza iseti ya mbere bivuye ko umwe muri bo yagwaye. Mwihiganwa rya World Beach Pro Tour rizobera i Bujumbura ku musenyi wa Tanganyika kuva itariki 19 kugeza 23 z'ukwezi k'umunani. Uburundi buzoserukirwa n'imigwi 4 haba mu bagabo canke mu bagore. Muri handball naho kuno w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya handball mu nkino za playoffs aho imigwi ya SOS n'intwari yatandukanijwe n'urukino rugira gatanu kuko iyo migwi yanganye inkino 2 ku zindi. Ubwo rukino rwa gatanu ku kibuga cya Sesinga aho rwabereye rwaritabiriwe n'abantu benshi ivyerekana ko buke abantu batanguye gukunda ku rugero rukomeye urukino rwa handball. Abo rero bitabiriye ubwo rukino ntibataye umwanya kuko rwari rubereye ijisho rurimwo ubuhinga bwinshi. Rwagiye gutabukanwa n'umugwi w'intwari ku bitsindo 27-24 vya SOS. Umugwi w'intwari uterura igikombe c'uno mwaka. Reka dushimire na Desire Atungimana. Nino ngaha ku nkuru ijanye n'inkino cyosozera ko amakuru twateguriye yo kuri uyu wa mbere. Mwakoze mwebwe mwese mafashe umwanya wo gukurikira ano makuru bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bafashije mu katorokanya nabo ndabakengurukiye. Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.